Africa Live, Africa Plus, Nshingamateka Giselle ndabahaye ikaze muri no nkuru yo mu gisata ca politike ijanye n'uburongozi bw'Inama Nshingamateka mu Burundi muri Kahise eka mbere no muri Kubu. Ndaguhaye ikaze mu mwidonido ndaguhamagarira kugira sabone, partage na like. Ku makuru twatororokanije mbere tukifashisha ikinyamakuru Iris News mu nkuru yacu umukenyezi Umwe Rudende niwe amaze kuramutswa Inama Nshingamateka y'u Burundi. Inama Nshingamateka y'u Burundi iramaze imyaka 64 ibayeho. Ku igenekerezo rya 18 Nyakanga 1961 ku nshuro ya 14 Uburundi bukaba bugiye kuronka Inama Nshingamateka nshasha biciye mu matora azoba ku igenekerezo rya 5 Ruheshi 2025. Umushingamateka Immaculée Nahayo akaba ari umukenyezi wenyene amaze kuramutswa Inama Nshingamateka wenyene. Inama Nshingamateka ni urwego rw'abantu batorwa ngo baserukire abanyagihugu. Urugwego niko rwashinzwe kwiga no kwemeza amategeko agenga igihugu. Abashingamateka bajejwe kandi kugenzura ingene leta ikora biciye mu kwiga ingene amafaranga y'igihugu akoreshwa no mu kubaza leta ibibazo canke gukora amatohoza ku bikorwa vya leta. Tumenye abamaze kurongora Inama Nshingamateka y'u Burundi kuva mu mwaka w'1962 aho hatorwa uwa mbere ayirongora akaba ari Tadesi ry'uyu munsi yatwaye kuva 1962 gushika 1965. Uwa kabiri akaba ari Emile Bucumi yatwaye 1965 akaba ari wo mwaka wonyene yatwaye. Uwa gatatu ni Emile Mworoha yatwaye kuva 1982 gushika 1987. Uwa kane akaba ari Pose Karibwami yatwaye 1993 akaba yaciye agandagurwa mu rupfu rwamwitanye hamwe na President Melchior Ndadaye. Uwa gatanu ni Sylvestre Ntibantunganya yatwaye kuva 1993 gushika 1994. Uwa gatandatu ni Jean Minani yatwaye kuva mu 1994 gushika 1995. Uwindwa akaba ari Leonce Ngendakumana yatwaye kuva mu 1995 gushika 1996. Uwumunani akaba ari Leonce Ngendakumana nyene yaciye yongera aratwara kuva mu 1998 gushika muri 2002. Uw'icenda akaba ari Jean Minani yatwaye kuva mu 2002 gushika mu 2005. Uw'icumi akaba ari Immaculée Nahayo yatwaye kuva muri 2005 gushika mu 2007. Uw'icumi rero akaba ari Pio ntavyo hanyuma yatwaye kuva muri 2007 gushika muri 2015. Uw'icumi na kabiri ni Pascal Nyabenda yatwaye kuva muri 2015 gushika muri 2020. Uw'icumi na gatatu akaba ari Gerard Daniel Ndabirabe yatwaye Inama Nshingamateka y'u Burundi kuva muri 2020 gushika n'ubu. Muri abo abagera kuri babiri batwaye ibiringo bibiri bitandukanye ni Leonce Ngendakumana na Jean Minani. Ivyo bituma haca haba ibiringo 13 mu gihe ababirongoye ari 11. Hari ibiringo kandi vyabayeho atanama Nshingamateka yari hari. Mu kiringo co hagati y'1965 gushika 1982, hagati y'1987 gushika 1993, hamwe rero no hagati y'1995 gushika 1998 nta nama Nshingamateka yari iriho. Intandaro ya vyose nuko vyatumwe n'ibihe bibi Uburundi bwaciyemo vy'intambara hamwe no gutembagaza ubutegetsi vyagiye vyibonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi. Vuga ku igenekerezo rya 5 ryo kwa gatandatu haraba amatora y'abashingamateka. Abazotorwa ni bazovamwo umukuru w'Inama Nshingamateka y'u Burundi. Muri kino kiringo irongowe n'umugabo ariwe Très Honorable Daniel Gerard Ndabirabe. Mbega uzorongora Inama Nshingamateka azova mu matora ya 2025 ari bubu umugabo canke umukenyezi? Africa Live, Africa Plus twifurize abarundi bose amatora meza.